No mwanya mwiza uko tuvugana ku majambo y'Imana. Muri iki gitondo muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Murazi rero ko tumaze indwi zitanu twiga ku minyororo itandatu iboha abantu b'Imana. Uno musi rero tugira twige umunyororo wa gatandatu uboha abantu b'Imana. Reka dusome ano majambo yanditse mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 17 ku murongo wa 11. Maze bari mu nzira bagiye Yerusalemu, aca hagati y'Samariya ni Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10 bahagarara kure, baramutabaza cyane bati, Yesu mwigisha tugirire imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende muyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira, barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu arababaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uyu munyamahanga? Kandi aramubarira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Yesu ahabwa icyubahiro. Dusomye amajambo ameze nka menshi gato, n'amajambo yerekeye Yesu n'aba banyamibembe 10. Bari abanyamibembe 10 bari kure gato y'igisagara. Urumva bari hagati y'ibisagara bibiri, no kuvuga ko batari muri iki gisagara canke muri iki. Murazi ko muri ico gihe ca kera abanyamibembe nta gateka kazina muntu kari bwabeho. Umunyamibembe yashigwa kure y'abandi bose, kandi yaboneka nk'uko umenga ni gicibwa. Nubwo yaba ari papa wawe, nubwo yaba ari mama wawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe, nta burenganzira wari ufise bw'uko umugumiza mu nzu ngo mubane, ariko yategerezwa kuja kure y'igisagara canke kure y'abandi bantu kugira ngo ntahumanye abandi, ko vyumvikana ko yahumanye. Ariko no munsi umunyamibembe ntiyitwa ko yahumanye, yitwa ko agwaye, cyo kimwe n'izindi ngwara ziboneka ko umuntu aba yagwaye. Ariko rero abanyamibembe bari 10 babonye Yesu arenganye, baramutakambira ati, mugenzi nutugirire imbabazi dukire. Maze Yesu agira neza, ntabwo yababwiye ati murakize canke ngira ndabakize canke ngira ndabasengere mukire. Yaciye abaha ikintu kidasanzwe, yaciye ababwira ati genda muyereke abaherezi. Muri ico gihe cyari ikintu kimeze nk'ikibazo kinini, kuko abaherezi nibo bari abantu bamenyereye ivy'amategeko, nibo babwira n'abandi bantu ati abo bantu nibashire kure y'abandi. Ariko kandi akababwira ati genda muyereke abaherezi. Barumvira ico kintu ca mbere, baracemera, barumvira. Bageze mu nzira bagenda barakira ingenda. Uko bagenda niko bagenda bakira. Maze bose 10 barakira. Mugabo icyatangaje nuko muri abo bantu 10 bose umwe gusa wenyene niwe yagarutse asubira inyuma aje gushima. Igihe Yesu agomba kubwirira neza, araguha amakondisiyon atari manini cyane. Akwiye ati genda wiyereke naka, ni kenshi ugenda. Akwiye ati gira gutya urabigira. Akwiye ati cangaha urabigira, kuko ubuzi ikintu ugomba kushikako, ubugomba kukira, ubugomba kuronka inyishu yawe. Akwiye ati ndagushaka kukizwa, uremera neza ugakizwa. Akubwiye ati ndagomba kuntangira iki canke unkorera iki, urabikora kuko ubuzi ko ugomba gukira canke kugirirwa neza muri ubwo buryo. Mugabo amaze guheza kugukiza, amaze guheza kukugirira neza, ijisho ribiryo. Umunyororo ugira gatandatu rero uwo abantu b'Imana nukudashima. Nukudashima. Abantu 10 bakize, bakijijwe na Yesu. Mugabo muri abo bantu 10 umwe wenyene niwe yihaye icyumviro cyo kuvuga ati kiti, reka nsubire inyuma kandi shime. Kandi muri ico gihe aba Samariya n'abayuda baranenana. Yesu avuga ati, mbega uyu si umunyamahanga? Mbega kubera iki uyu munyamahanga ari we yaje gushima wenyene? Abandi baboneka ko ari bo bari bafise uburenganzira bw'uko mbere bonashima kurusha, ariko nta numwe yagarutse gushima. uribuka icyo uhoraho yagukoreye ngo ushime?
ndakubajije, uribuka ikintu Yesu yakoze mu mwaka uheze ngo ushime? Uribuka ikintu uhora yagukoreye cyagiye wari ukiri muto? Uribuka cya kintu uhora yagukoreye cyagiye mu ntambara? Uribuka cyagiye wari uri mu madeni? Mbe uribuka cyagiye wari uri mu mpimba? Uribuka cyagiye wari mu bitaro? Uribuka na cyagiye nje nacyo nzi ariko urakizi. Mbega waributse urashima? Kuvuga uti urakoze n'amajambo ni indome indwi zonyene. Urakoze uziharuye usanga ari indome indwi, mugabo iyi ndwi nayo uyiharuye neza usanga indwi ari igiharuro c'Imana. Buri Imana irakenera ijambo urakoze. Uzubirabe nawe uvyishire ko umunsi wakoreye neza umuntu ntakubwira ati urakoze. Ako kajambo abahinga bavuga ngo ako kajambo kazana amagara meza mu muntu. Urazi wakoreye umuntu icyiza akakubwira ati urakoze, urumva mu mutima uruhutse. Ariko umuhaye, dufate ni ikintu umuhaye akacashikura akaca yigira atarakubwiye ati urakoze, akajambo gasanzwe k'indome ndwi, ndabizi neza ko mu mutima wawe hari akantu kinjirayo. Kandi igihe cyose uzoba uri kuraganira n'abantu uzobabwira ati ujya aturazi ibyiza namukore, nta no kuvuga merci, nta no kuvuga ati urakoze. Iyumvire rero Imana ivyo yagukoreye ivyo byose ntabwo wigeze uyishimira. Hari abantu batazi gushima. Hari umuntu umugirira neza cyane ukagira byiza mbere kurusha ivyo wogiriye kumbure n'uwawe, uwo wundi nawe akaba ari nk'umunyamahanga nk'uko Yesu yaravuze uyu Musamariya, ugasanga nta nubwo ari uwawe, nta nico mupfana, nta nico mupfa, ukamugirira neza mugabo ntavuga ati merci canke urakoze. Hari abantu baboshwe n'uwo mugozi wo kutavuga merci, uwo munyororo wo kutavuga urakoze. Ivyo navyo bituma udashobora gushikaho Imana igomba gushika. Kuko ni wibuke ko merci yahejeje amapere yo kwa patiri, niko abana bavuga, ariko bisigura biti yaraguha amapera ukavuga ati urakoze, akumva aranezerewe cyane agasubira kandi akaguha. N'Imana nuko igukorera ikintu cyambere wavuga turakoze, akabona ati wa mwana ni wa mwana yumva kandi atahura kandi abona ico ndiko ndakora, agasubira kandi akaguha, azokwamaguha kuko urazi ibanga ryo kuvuga ati urakoze. Ariko wowe nawe utazi ibanga ryo kuvuga turakoze, aguha rimwe akabona ntacu uvuze, akakora ikigira kabiri akabona ntacu ukoze, kigira gatatu acha barakwikawushije akaba arakurikirana wa wundi avuga turakoze. Kuvuga turakoze ni ijambo ryoroshe cyane, n'amajambo make cyane, n'indome indwi naziharuye, n'indome ndwi uvuga uti urakoze. Mugabe izo ndome ndwi zirashobora guhindura ikintu kinini cyane mu migenderanire yawe n'uwo muntu yagukoreye icyiza. Wari mu ishamba, wari wabuze aho uryama, uzubona inzu ngijya, urabasaba indaro baraguha indaro batakuzi, batazi kuri umuntu n'ukuri gisizi imwe, batazi kuri umwicanyi cyangwa umurozi, baremera baraguha indaro. None mu gatondo wazindutse wigira nta no kuvuga merci. Wari ushonje baraguha ibifungurwa, ariko none wavuye gufungura uheje gukaraba uvuga ati nta gasabuni barakaguha, ati mpana amavuta nisige, barayaguhaye none uciye wigira nta no kuvuga ati merci. Buri ijambo merci riravyibusha umuntu aribwiwe. Ijambo ati urakoze riravyibusha cyane, rirongera inguvu wa wundi yaguhaye akumva umenga yoguha kandi. Iyumvire nawe abanyamibembe 10 none ko abo 9 batavuze urakoze, boshika hari imbere kandi bagasubira kugwara imibembe, bagira Imana ko Yesu agukijije abagukijije.
Mugabe y'abataruko bageze imbere bakaba bagwaye bakaca bahura n'indi mibembe zobaye ingorane. Wakurondereye akazi waramubwiye urakoze, wakurondereye ishuri waramubwiye turakoze, wakurondereye cya kindi na kwa kundi na bya bindi eske waravuze turakoze? Waraboshwe n'uwo mugozi wo kutavuga ati urakoze. Icyo nacyo kica gituma udashobora gutera imbere, kuko wagukoreye neza umubwiye turakoze azosubira kugirire kandi neza. Uwundi yakugirire neza ukavuga turakoze azura kandi akugirire neza, uzokwa mutera imbere ushika hahandi wagomba gushika, Imana ikakugirira neza nayo urayibwira turakoze. Mbega hari icyo Imana imaze kugira ko ciza? Ndakubaze, hari ikintu na kimwe ushobora kuba yamaze kugira ciza? Imwe muhumeka uzikurahe? Wazirisha ngahe? Mbwiriye abariyo sosiyete ngaha mu Burundi itanga imwemu, wewe wibaza ko yari kurihisha angahe? Kwimetero kwadrato canke kwimetre cube canke sinzi uko boziharuye, canke ku maritiro canke ku biro vy'impwemu ko iguha kuyaga n'uwundi ku buntu. Urazi ko telefone ku munota umwe baguharurira amahera menshi uri kuyaga n'uwundi? Urashaka kuvuga ati telefone mba niguriye amahera yanje, carte simu nkagura amahera yanje, mugabo bakandihisha amahera mu kuvugana na mwene wacu, kandi ndi kumvugana na mama wanje. Wa telefone ugasanga ari mu kibanza cya kure, bakabwira ati uwo murondera ntari mu kibanza cya hafi, ari mu kibanza cya kure. Nawe ati mubwire ko ndi mama wiwe di aze hafi tuvugane. Izuba rikwakira ku murango, ukwezi kukaka mu ijoro. Mbega worisha ngahe yaba hariyo sosiyete itanga umuco ukwiye ukabona hose neza, atari ibi by'amatara tubona mu ijoro? Mbega wobirisha ngahe? Mbega yaba hariyo sosiyete itanga amagara meza, ko ugenda ukava ahanaka uja ahanaka. Yaba hariyo sosiyete itanga kuvuga, yaba hariyo sosiyete ikora amaso ikazira hingura amaso icomeka ku bantu, wibaza ko ijisho rimwe uriguza ngahe wowe? Riguha kubona. Yaba hariyo sosiyete ihingura amaguru, ukaba waravutse utagira amaguru bakaca gucomekera ko amaguru kazuriruka kino umupira. Yaba hariyo sosiyete ikora ibitigu cyangwa amaestoma cyangwa imitima cyangwa ibuka ushime aho wavuye ni kure, ibuka ushime aho ugeze si hafi, ibuka ushime kuko nejo ntuzi cyo kuzako. Ibuka ushime. Kudashima rero byarabosha abantu, kandi umuntu yakugiriye neza nutamushimira arumva umujinya, arumva ababaye, arumva ameze nabi. Neje usubiye kugira yangorane ukamwirukira, uzoza ubona agerageza kutakorohereza, ukibaza koko nuko atabironse canke atabishoboye, kumbe nuko yibutse ko yagiriye inashima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo misi yerezo hazobaho inashima n'abarozi ibuka ushime. None nkubaze, niko waragize ubwenge uriga ku ishuri ugira ubwenge, mbega nta bandi batashoboye kuyaheza kandi bari bavutse nkawe amezi 9 nkawe? Mbega ubwo bwenge n'ubuhinga wagize ntabirirwa biga ijoro n'umurango mwawe ikanka, kuva mu wa mbere kugeza mu wa nyuma abo wa nyuma?
ko wambara ukabegwa, aho urenganya bakabwira ati mama umependeza, ati papa umependeza, ukabegwa. Mbe watanze iki? Naho widoga ngo ingorane nta kintu na kimwe cyiza uhora rigera kugirira. Nivyo uramugaye, mugabo umugaye amaguru, mugabo amaso arabona, amenyo arahekenya akajumu n'akanyama. None ivyo ntabwo bishimira ko Imana? Uyu munyororo ugira 6 ndiko nkubwira ni ibuka ushime, kuko waraboshwe no kudashima. Ivyo navyo Satana cabicamo kugira ngo ntusubire kuronka ikindi kintu, kugira ngo ntusubire kandi gushika hahandi uhora yagomba kushika. Kugira ngo ushime hasaba ibintu bibiri, kandi kugira ngo ntushime nivyo bintu bibiri nyene. Icambere kugira ngo ushime nuko watahuye icyakozwe, ugatahura icyakozwe. Ikigira kabiri nuko umaze kubona igiciro cy'icyo kintu cyakozwe, valeur y'icyo kintu cyakozwe. Ubwo muri wewe ubutegerezwa gushima. Umaze gutahura icyakozwe icyari cyo, ukabona n'agaciro k'icyakozwe, urashaka kuvuga ati urakoze papa, urakoze Yesu, urakoze Mana yanje. Ivyo wakoze vyiza cyane. Hari n'ikindi gihe ushobora gufata ukagira indirimbo ya Ana yaronse Samuel. Ukagira indirimbo ya Mose atabarutse. Kumbure n'indirimbo ya Yefuta, kumbure sinzi Samsoni yahora caririmba aheje gukubita abafilistia. Dawidi ukashobora no guhimba indirimbo yo guhimbaza Imana no kuyitazira, bivanye n'icyo yakoze, bivanye n'icyo akora, bivanye n'icyo azogukorera. Urashobora gushima ikintu d'avance, ukagishima imbere y'igihe kitarashika, kugira ngo uhoraho aginyarutsa avuga ati none ninamushikiriza ko atanguye gushima ntaramushikiriza, none ninamushikiriza uyibaza azoshima bimeze gute? Ariko abana b'abantu baheza kuronka mukaba muvyara nyabo. Ibuka ushime, kuko aho wavuye ni kure cyane, kandi ni benshi bari bameze nkawe ariko batakimeze nkawe, bari hasi cyane yuko umeze. Tuvugana ukuri. None cyagihe wari wajyamye mu vyondo uri kuhunga muri cyagihe cy'amasasu, ninde yagukijije? Muri cyagihe wambara udupantaro dutabaguritse, ukaba usigaye wambara ka costume keza, umeze neza, uvuga ijambo mu bandi. Uribuka cyagihe utashobora kuvuga mu nama z'abandi, muri mu nama bumviriza ivyiyumviro by'abandi, kuko wari umuntu muto cyane. Nimba wari umuplanto sinzi uko wari muto cyane, ariko uno munsi ni ukoresha inama abantu bose bakakumviriza. Mbega urashima? Uraza karuri wabamwo ubuka uba mu nzu nziza, mbega uribuka gushima? Nta nubwo wigeze kurota ko ushobora kugira mu muduga, ubu usigaye unyonga umuduga gwawe. Eske uribuka? Mbega uribuka gushima? None ugomba kuhora akora iki ko n'ivya mbere utarabishima? Mbega ugomba kongera ibindi kandi n'ubwa mbere utarashima? Ibuka ushime. Abanyamibembe 10 babonye bakize, bavuga ati mbona nimesha pona, ingorane zirihe, nakize, hakuna problem, reka nigire. Ikindi gihe warahatswe kugira accident, mu gishingo cyo kujya gushima Imana ugenda gufata inzoga uranywa,
ngo ndiko ndiha pole y'iki? Hari icyo wakize, hari icyo wakoze kugira ngo ntugongwe, hari icyo wakoze kugira ngo ntukore ijya accident, hari icyo wagize kugira ngo ntupfe. Gwakuramukiye nta kabuza wopfuye, ariko yakongeye iminsi yo kubaho. Mbega iyo ari abantu batanga iminsi, nsubire kuri ya masosiyete, iyo ari sosiyete company itanga iminsi yo kubaho ikakongera umunsi wo kubaho. Nabonye amatelefone bongera iminsi, ati iminsi barakongeye iminsi yo gutelefona. Ukibaza ngo ni iminsi, kumbe ni iminsi yo gutelefona. Nta muntu yongera umunsi, nta n'umusegonde, nta na tierce ubongeraho. Mbega iyo ari sosiyete itanga iminsi, mbega wibaza ko umunsi umwe twari kugura ngahe? Hari bitaro kujyama ku gitanda cy'ibitaro vyabo, kukijyama ko gusa muganga ntacyo muravugana. Uraza amahera batanga. Uzi kubonana na muganga gusa, nturamubwira imbere y'uko ugenda kumubona, usigushisha amahera ngaho hanze kandi atari make kubonana nawe. Ariko Yesu akubwira ati mpamagara shanda kwitaba, ndakwereke ivyikinze, ivyo amaso yawe atarabona, n'ivyo amatwi yawe atarumva, tena kwa bure, atacurinze gutanga. Yesu nawe akavuga ati nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Ati nimuze mwakire, nutagira amafaranga naze. Ariko muganga kubwira ati nimuze, mugabo mubanze muce kuri reception, mubanze murihe maze muze tubonane. Atarakubwira n'ikintu na kimwe, na utaramubwira n'ikintu na kimwe, ubanza kuriha. Hari n'igihe umubwira ugasanga nibimurengeye, agahitishamwo, agatatona, agatomboza, bigatubirana nuko kumbure wagomba gukira, cyangwa akakuvura neza ugakira, cyangwa akakuvura ntukire, cyangwa akakuvura ugapfa, cyangwa akakuvura. Mugabo Yesu kuvugana nawe ni ku buntu, kandi kumubwira ni ku buntu, kandi nawe akubwira ku buntu, atana kimwe utanze. Ukoresha uburyo butavuna, kandi mukavugana neza, kandi ukamubwira neza, kandi utuje, kandi wibereye ahantu heza ushaka. Ushatse muganirira mu cumbi wawe, ushatse muganirira muri salon iwawe, ushatse mujya kuganirira hariya mu biti, ushatse muganirira aho ugomba wewe. Ariko hari abandi umukeneye, usaba rendez-vous audience iminsi gahera, kandi ukamurondera ku biro iwe, kubonana nawe zikaba ingorane. Mbega hari igihe na kimwe umaze gushima kuvyo uramaze kugukorera byinshi cyane? Mbega wa muntu yakugirira neza uramaze gushima? Ko yama yakubaye hafi kenshi, mbega uramaze gushima? Mbega wa undi yakugabiye uramaze gushima? Uyo munyororo kudashima uramaze kubuha abantu cyane, kandi kugira ngo wikure ko urasengegwa, uhora arashoboye. Kuva no munsi ni wibuke ushime, tumumwandikira message umubwire ndagukeneye, maze ucufata umwanya umushimire. Ibuka ushime, kuko ntiyarabuza abandi yo bigiriye, ntiyarabuza abandi yo bikoreye. Yesu nawe yarakugiriye neza, kandi nawe nyene ntiyarabuza abandi yo bigiriye, mugabo akugirira neza wewe. Haraka speciality yagukoreye cyagihe, uribuka cyagihe wagira accident, cyagihe bakurashe kuguru, cyagihe byari byameze kutya, byari bikukunda ko opfa, ariko uracyariho. Mbega watanza ngahe?
mbega watanze iki? Niwibuke ushime ko yakwizeye muri ba bandi bose, akugira urongoye ikintu runaka. Mbega ni wowe wenyine wari uhari kubera ko utomushima? Mbega kubera iki yagutuye muri ba bandi bose, abona ko yo guha wa muduga, abona ko yo kugirira gutya na kuriya? Mbega niho kwibuka ugashima? Niwe bugushime. Ngira ndagusengere wowe vyanse ko ushima. Ucibona amadeni menshi yabo woshimira, ariko ideni rya mbere, umuntu wa mbere ukwiye gushimira nuhoraho, kuko ivyo akora ni vyiza kandi ivyo yagukoreye ni vyinshi cyane, kandi ariteguye kugira n'ibindi, ariko arindiriye kushima kugira ngo akore ibindi bishasha. Kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi, yamakora bishasha bishasha bishasha. Tuva mu Kamenge tuja mu bwiza, cyangwa tuva mu bwiza tuja mu Kamenge. Akamenge ni Kirundi, akamenge ni akantu kera cyane, keza, kera gose. Abantu batazi Kirundi neza cyane ntibashobora kukamenya. Mugaba akamenge ni akantu keza, ni Kirundi, ni akantu keza kera. Uva mu bwiza uja mu Kamenge, cyangwa ukava mu Kamenge uja mu bwiza. Cumbwira tutegereza guca mu Ngagara cyangwa mu Kigobe. Ariko hora yama yakugiriye neza, agukura muri ako Kamenge ikagushira mu bwiza, cyangwa igakura mu bwiza ikagushira muri ako Kamenge. Yamikugirira neza, ikaguhindurira. Uno munsi ikakugirira iki, ejo ikakugirira iki, ijya ejo ikakugirira ikindi kintu ciza. Nubwo ibibazo bitabura, mugabe ibyiza vyo yamibigira ku munsi ku munsi. Ariko ngira nkubwire ni wibuke ushime. Numara gushima, hari ikindi gishasha agiye gukora, avuga uti amena. Kutavyumva. Nuheza gushima, hari ikindi gishasha agomba kore. Azibiwe nuko utaravuga uturakoze, azibiwe nuko utarashima ku vya mbere, arindire numara gushima ku vya mbere maze agukorera ikindi kintu gishasha. Kandi namara kugikora, abazovyumva bazohimbaza Imana bayitazire. Niba mara kumva icyo hora kubikiye, bazomenya ko ufise Imana kweli. Niba mara kubona icyo Imana ikoze, bazohimbaza Imana. Nushime ku vya mbere, maze ibindi navyo bize. Vya bindi vya mbere bibise ibindi. Nico kimwe no gutanga. Urazi ko gutanga kuzana umugisha kure rutaguhabwa. Ivya mbere ubifise nutabitanga cyangwa ubikuremo, muri rya saho hategereza kuzamo ibindi. Ntihazi ibindi kuko ibindi ntibiba bitaravamwo. Reka dusenge. Ngira nsengera umuntu wese asanze atashimye, Imana imugirire neza, imuhe gushima. Kandi muhe gushima bikwiriye kandi bibereye. Reka dusenge. Papa ugira neza, uri Imana nziza, uri Imana igororotse. Ugira neza bukira bugaca, ugirira neza abeza n'ababi, ugirira neza abantu bose. Ariko abagushimira ni bake, abavuga bati urakoze ni bake, abavuga bati reka negera uhoraho ndamuhimbaze ndamutazira ni bake. Yesu, tugeze mu mwanya mwiza papa wuko tugira tukubwire duti urakoze kuvyo wadukoreye vyose. Utubabarire ku kintu cyose wakoze tutagushimiyeho. Ndakweretse mu uyu mwene data
aratahuye neza ko atagushimiye, aratahuye neza ko hari wundi mwene data yamugiriye neza atashimiye. Papa numuharire maze ivyakahise vyose birengane, umuharire vyose utamuharuriye, maze kuva uno munsi atangure gushasha, atangure gushima, atangure guhembaza, atangure gutazira, atangure gutahura icyo ukora, atangure gutahura ivyo wakoze, atangure kubona agaciro k'icyo wakoze. Hari kindi gihe adatahura ivyo wakoze, hari kindi gihe ataha agaciro icyo wakoze. Papa numugirire neza, ndazi kuza kubikora, ndazi kandi ko wumvise amasengesho yanje, ni mu izina ryawe ugera Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Wari kumwe na Jackson Nkeshimana. Urashobora kuba ufise ikibazo ukeneye ko ndagusengera canke ugomba ko ndagufasha, urashobora kutelefona kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 canke 75 57 14 29 75 57 14 29.